nitwa Lionel, ndi umunyeshure nkaba ndi n'umu cinéaste, umu artiste akora amareresi. Ni imwe gusa ariyo mperutse gukora yitwa Une vie en couleur, yagiye mihiganwa mu Rwanda, ariko hari izimaze gushika hanze y'igihugu. Ni zibiri, yego ni zibiri. Imwe yashitse muri gihugu ca Nigeria, iyindi irashika muri Canada, hamwe niyo yaheruka gushika mu Rwanda. Ico nkunze gukora ndi muhira, alors ndandika, ngera nkandika, mfite ubuzima bwanje bwo kwandika gusa. Bon, ndandika, nkacapa, nkafotora, nkafilma, ya, yego, je crée en fait. Gukina film no kwandika. Kuyikina, kubera ntiwavuze kuyikora. Muga hagati yo gukora no kuyandika, notora kuyikora. Une vie en couleur. Une vie en couleur, c'était un truc de malade. Yego, yari nziza cane gose. Narayishimye nanje. Bon, sinovuga yuko yabaye échec kuko noba ndiko ndasuzugura igikorwa cabo twakoranye n'ico wanje nyene, mugabo ndavuga ko zigenda zirarutana, ariko aho nahereye naho nshitse ubu urabona yuko hariho akantu kiyongeyeko. Nta shure rihari mu Burundi ryo kwandika amareresi. Novuga yuko baraba amareresi hama ukagerageza kuraba ingene bandika abandi, ingene iyo histoire baba bariko iyo nkuru baba bariko barashikiriza ingene itangura, ingene ihereza, ingene bashiramwo ibice bibabaje, ibice bitwenza, ibice biteye ubwoba, ibice yego. Igisata ca sinema mu Burundi novuga ko kiriko kiraza buke buke, ko kiraza ko ugereranije naho vyari biri kera. Ni ukuvuga yuko ubonye hariyo abantu bibeshejeho, ariko vyonyene bibabeshejeho. Si ukuvuga ngo nivyo vyonyene bakora, hariyo sinema ibaha makeya bashobora guca batwara nk'umutahe gukora mu bindi, ariko sinema niyo base au fait bahereye kuko uraza umuntu hagiye no kuvuga ati n'umutahe ndawukurahe, ugaca usanga baye oblige gukora ca kintu nyene kimwe conyene ushoboye mu buzima, akaba yironderamwo amafaranga kugira uce uraba ko woronka agatahe. Rero hariyo abantu ego ivyo vyonyene bibeshejeho, sinema, théâtre, ivyese na sinema novuga ko biriko biraza buke buke, ariko turacakeneye kwiga ingene umuntu ashobora gukora sinema, ushobora gusohora hanze y'igihugu, igashobora kudandazwa, igashobora kwakirwa bivanye na kalite, akanovera yakoranye ubuhinga, byose turacakeneye kuvyiga. Ibikorwa dukora vya sinema kenshi usanga ari vyino nyene kuko babishira kuri YouTube, ariko nk'ubu nka je nagiriwe amahirwe yo kuja muri rya festival yo mu Rwanda, kubera yari international, yari kw'isi yose. Ni ukuvuga yuko hariyo amafilme vraiment wabona ati izi filme ziri ku rundi rwego, zikoze neza cane, urabona ko hari mu buhinga n'ibintu bafata babishyiramo umutahe mwinshi cane. Kubishyiramo umutahe nabwo bisaba yuko haba harimo ubumenyi, bisaba yuko uba wavyiyumviriye ko cane gose. Novuga rero ko harabuze ubumenyi, mugabo ishaka rirahari. Ubwo bumenyi nabwo novuga yuko baba babuze aho babutora, umweretse ati ni hariya, ndazi bose bogendayo. Okay. Ni babiri, hariyo muri sinema canke mu vyese, no mu vyese yo mu vyese ho ntibohera. Okay, hariyo Sheila Inangoma, hariyo Rige, abo nibo twakoranye bari ego. Mais aussi hariyo d'autres grands, hariyo uwiswe Mugisha Joshua, hariyo uwiswe Olivier, hariyo uwiswe Arthur, hariho ba Claudia, hariho ko vraiment ni benshi.
hariho meilleur film court métrage, meilleure image na meilleure interpretation masculine muri Festicab. Iyo yari umwaka umwe, hama uwundi mwaka meilleur film court métrage, meilleure image na meilleur son mu yindi Festicab yindi ikurikira. Hama turatwarana East African Film Awards i Kigali, turatwarana Smartphone Film Competition place ya kabiri. Film nakunda nkiri umwana Titanic kweri, n'ubu sindatahura ingene Jack atashoboye kuja kuri karya muryango, sindatahura ingene atashoboye kujako. Abagore ni hatari. Ico nomusaba, okay, well, ico nomusaba numva yonshira kuri set aho bariko barakorera, hama nkashobora kuraba ingene ibikorwa vyabo bikorwa. Yego. Jewe Lionel nshoboye guserukira abandi bakora amareresi, ikintu nohindura, ikintu nobasabira ni ukuvuga yuko noshobora kubasabira ibikoresho, bakaba bafise ahantu bashobora gukura ibikoresho bikwiye, ibikoresho kubera ikintu gituma tudashikana amareresi yacu hanze na karite irimwo. Jewe filime yiwanje mu Rwanda bakishiramwo kuri projection, kubera bafise amamashini ya projecteur akomeye cane gose, novuga yuko harabaye aka erreur technique, urumva, kubera ntuzeya image na ntuzeya na novuga gute, image ntivyahuza n'ivyo bikoresho vyabo, urumva, donc bisaba yuko ufise ibikoresho bikomeye cane gose. Ego, je nobasabira ibikoresho, nkabasabira ego n'ubumenyi cane cane, bakaba bafise umuntu ashobora kwigirako. Ego. Photographe nabivuze, nakunda kuraba amafoto, donc jewe histoire ingene ziza ariko ndaraba nk'amafoto, une exposition y'abaphotographe, ama œuvre d'art, c'est là que les histoires zica nzinzamwo ama endroit, ama location nshobora kuzikoreramwo. Usi ndiko ndatembera no mbibaraba ndashobora kubona location nkaca mvuga ati okay, aha turashobora kuhakorera histoire imeze ukuntu. Mais ndafise novuga ati ensemble y'ama histoire nkorerako. Okay, amafilme ajanye n'iki? Novuga yuko filme ziwanje ni filme bita drame de fiction, ni ukuvuga ni filme iba irimwo conflit, bien sûr, c'est la base, harimo conflit. Mais bon, ni filme ivuga umuntu ashobora kwirepresentamwo d'une manière, ni fictif, ni fiction, muga umuntu ashobora kwibonamwo, ari experience imaze kumushikira mu buzima. Nk'ubu ngizo maze kwandikako ni filme ya cancer, ni ukuvuga abantu bashobora kuba bari mu bihe bigoye, bagerambiwe n'ingwara, aravuga ati hagira ni jewe, hagira ni mukuru wanje, hagira ni mama, hagira ni papa. Urumva iyo novuga gute, iyo contact émotionnel niyo mba mviza. Hama iyindi nane nakoze yari ku bintu by'ubupfuvyi, iyindi yari ku bintu vya climat. Donc ni filme umuntu ashobora kwibonamo akavuga ati hagarika avuga jewe. Muri filme ziwanje message mba shaka gutanga kubera ijwi abo badafise ijwi, ukuvuga yuko canke ijwi yabo ridashobora kuba rishika kure, kubera filme nk'ubu igiye muri salle abantu 500 babibona kumwe, abantu 1000 babibona kumwe, ishoboye gusohoka ikaja hanze y'igihugu, umva na bandi n'indi culture n'indi population ishoboye gushikirwa iyo message.
ego ivyo vyo gucapa navyo nyene ego birimo amahera bavuga ko hariho abo bibeshejweho naho nyene nonye ego n'ivyo vyo gufotora navyo nyene hariho abo bibeshejeho turabizi cane.